ibimenyetso. Zimwe mu ngingo ziyagize n'izi zikurikira: imiryango amajana 3 y'abayisilamu niyaronkejwe agakimanyi kagizwe n'ibifungurwa karungitse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza umunsi mukuru wa Idul Fitr. Murabikurikira muri ano makuru. Kuri uyu wa gatatu niho hatanguzwa inama y'iminsi 2 y'umugwi nyafrika ijejwe kugabanya ibiza n'isibe hano mu gisagara ca Bujumbura, navyo nyene twari bateguriye kazi. Wa gatatu inama nshingamateka yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hano i Bujumbura. Mu byo bize hakaba harimwo intego y'amafaranga leta izokoresha kuva mu mwaka w'2026 gushika mu mwaka w'2029, intego y'itegeko rigenga gutanga umuyaga nkuba mu gihugu hagati, hamwe n'intego y'itegeko risubiramwo itegeko ryo mu 2016 rijanye no kugwiza amasoko y'umuyaga nkuba agenewe gukoreshwa no kugurishwa. Ido nido ni muzorishikirizwa hanyuma. Kuri uno wa gatatu inama nkenguzamateka y'u Burundi yatunganije inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abakenguzamateka n'abakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka, ikaba iriko irabera hariya mu ntara ya Ngozi ku bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga n'ibikoresho byo mu nama nkenguzamateka. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervain Ndirakobuca akaba yavuze ko izo nyigisho zizotuma abakozi bahindura inyifato mu bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ndetse n'ibikoresho by'inama nkenguzamateka. N'inkuru ya Jide irakoze. Izo nyigisho zatunganijwe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi ku bakenguzamateka n'abakozi bakuru mu nama nkenguzamateka zari zihagarariwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Gervain Ndirakobuca. Ahanini zikaba zashimikiye ku bijanye no kwisuzuma hamwe no gusuzuma uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bikoreshwa mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Gervain Ndirakobuca akaba mu gutanguza ivyo bikorwa vy'izo nyigisho yibukije abazitavye ko kwisuzuma bigwanya gukorera mu makosa, bigateza imbere gukorera mu muco no gukora neza, kandi ko izo nyigisho zizotuma habaho impinduka ku bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga n'ibikoresho byo mu nama nkenguzamateka. Twibukanye ko kwisuzuma bifasha mu gukomeza gushimangira gukorera mu muco, gukinga ingorane, amakosa, guteza imbere icungengwa ry'amafaranga leta iduha ngo dukoreshe, bigatuma hakomezwa gukongerereza umwimbu, guteza imbere intwaro nziza, bishikana urwego rw'inama nkenguzamateka duhurikiyemwo ku bwizigirwa. Duhiriwe duhishije kuko izi nyigisho zifatiye kwigenzurwa rikozwe na bene urwego canke ababa barashikirijwe uburyo n'ibikoresho bonyene ubwabo. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervain Ndirakobuca yabandanije avuga ko inama nkenguzamateka y'u Burundi arongoye mu bikorwa ijejwe harimwo kugenzura ibikorwa vya leta, ari naco gituma abari muri urwo rwego bategerezwa kwiherako mu gutanga akarorero keza ko kubungabunga amatungo n'ibikoresho vyaho barangurira imirimo ya misi yose. Ati na kare nta utanga ico adafise. Uwatanze inyigisho akaba yasiguye ico arico kwisuzuma no kwisuzumira uburyo n'ibikoresho n'ingaruka nziza zavyo mu guteza imbere ibisata bitandukanye. Arakoze Egide. Abenegihugu mu mazone ya Gakungu na Ngoma ni muri komine ya Musongati mu ntara ya Burunga basabwa kuja ku kivi kugira ngo biteze imbere, bongere bijukire ibitegwa njabukamazi nk'ivoka, ikawa n'ibindi kugira ngo bashike kuri rya terambere rirama. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare mu rugendo yagize muri ayo mazone
muri komine Musongati intara ya Burunga. Urugendo rwiwe rwakurikiranywe na Patrick Giramahoro. Icegera cha kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare ari kumwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Burunga mu rugendo barimwo rwo kugendera amazone yo muri komine Musongati kuri uyu wa kabiri bahaye akaryo abenegihugu bo mu makomine abiri Gakungu na Ngoma kugira bashikirize ibibazo bibahanze muri rusangi. Ibibazo vyashikirijwe muri zone Gakungu harimwo ivy'amabarabara y'imigenderanire ameze nabi, ikibazo ca zone itagira amazi n'umuyaga nkuba, abenegihugu bamwe bagenda ingendo ndende kugira bashike kw'ivuriro, ubukene bw'abaganga, ikibazo c'ifumbire idakwiye kandi idashika ku gihe. Ibindi bibazo abenegihugu bo mu mazone Gakungu na Ngoma bagiye bahuriza ko twovuga mu gisata c'indero kubijanye n'ibirasi bidakwiye kubera ubwinshi bw'abanyeshure, ikibazo c'ibikoresho fasha nyigisho, imbuto zirobanuye cane z'ibigori zidakwiye n'ibindi. Kuri ivyo bibazo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare n'abatowe mu ntara ya Burunga bahumurije abenegihugu ko ibibazo badashoboye gutorera inyishu bazobishikana kubabijejwe babitorere inyishu, ibindi navyo berekanye ko bizotorerwa inyishu mu makomine muri ya ntunganyo shasha. Nayo ku kibazo c'amabarabara y'imigenderanire yononekaye icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare yabasavye ko mu bikorwa vy'iterambere rusangi boza barayasibura. Nayo kubijanye n'umwimbu w'ibigori bavuga ko bafise mwinshi cane yabasavye kutawonona ngo babumarire mu masoko. Ku kibazo c'ifumbire abenegihugu bahamagariwe kwijukira korora ibitungwa bito bito kugira umwavu w'ikirundi babe barawisahiriza mu gihe umwavu w'ikizungu utaraboneka. Mu byo basabwa kandi barahamagariwe kuja ku kivi bijukire ibitegwa njabuka amazi nk'ikawa, ivoka kugira bahamvye izindi ntara zimaze gutera imbere. Tubahimirizana ntaryo kwitaho igitegwa c'ikawa n'igitegwa c'ivoka uko nivyo vyonyene bishobora kutuzanira ayo mahera mva makungu. Warumvise mu ntara ya Butanyerera barimbura cane amavoka yarimye kandi yarabitavye. Na hano rero iwacu muri Burunga cane muri zone Ngoma tuje ku kivi twumvise ko n'ibindi mu bikora rero ndabasaba yuko twokura amaboko mu mpuzu kugira ngo ntituzosigare inyuma. Clotilde Kampimbare akaba yarangije abasaba kugarukira indero y'ugwaruka babigishe kugendera indero buruntu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asaba abagumyabanga bo muri komine ya Cibitoke kuja ku kivi kugira ngo bijukire ibikorwa vy'iterambere biteze imbere bongere bateze imbere na komine yabo. Ibyo bishikirije kuri uyu wa kabiri igihe ari karagendera iyo komine. Ni nkuru ya Pasikazi Hatungimana. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaragendeye kuri uyu wa kabiri abagumyabanga bo muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura ikaba higira 31 igendewe. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yarashikirije ivyaranguwe aho yamenyesheje ko bakomeje ibikorwa byo guteramira amahoro n'umutekano narige hari amazone ahantu rubibe n'ibihugu bibanyi. Barayimirije abagumyabanga gutera ibitegwa njabuka amazi vyashizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD nk'amavoka n'ikawa, kwitaho ubworozi, ibikorwa vy'iterambere rusangi n'ibindi. Impanuro n'inyigisho zatanzwe abagunyabanga bo muri komine Cibitoke basabwe kwama binengesera mu kuvuga amajambo make, bakoreshe neza umwanya kandi bakomeza ingo zabo mu guhindero nziza abana babo kuko abana ngo nibo Burundi bw'ejo. Basabwe kandi kugwanya urudandazwa rwa magendo, kwirinda ubwibone, bijishe bugufi, bashira imbere ikiyago nabo bajejwe. Basabwe kubaka izina mu gusukurira neza abo barongoye.
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu ijambo yashikirije yabaje kubakeza ku majwi agera ku bice 99% baronse mu matora yo mu mwaka uheze. Yarashimangiye inyigisho zatanzwe, hakaba yasavye indongozi kuba imvuga kuri bicishe bugufi bubahane bame birimbura kugira ngo bikebuke bakunde abo barongoye bemere guhanurwa. Yabasavye kuja ku kivi kugira ngo biteze imbere. Rero tuba tuti umuntu wose uri cufungura tuje ku kivi turime kurima nukorora kurima bijyana no guca imikobeko gukingira ibidukikije kugira isi ndimwa ntijane n'inkukura mu rugo rwifashe dushamo n'inka kubera twasanze umuntu afise ibyo afungura agaca afite icyamwa cyitwa ivoka agaca agira amata muhira basha ubuhejeje ubu ufungura abana bafungura neza kandi mu byo turwanira ari abana ko bafungura neza. Reverien Ndikuriyo yasozereye ashimira abagumyabanga bo mu Cibitoke ku ntambwe bageze ko mu kwijukira ibikorwa by'iterambere, akaba yasavye indongozi gukorera hamwe mu runani babera akarorero keza abo barongoye mu bijanye n'iterambere. Nk'uko nabibashikirije mu ncamake tugitangura n'amakuru kuri uyu wa gatatu niho hatanguzwa hano i Bujumbura inama y'imisi ibiri y'umugwi nyafrika ujejwe kugabanya ibiza n'isibe. Nk'uko vyashikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ngo leta y'u Burundi iza yaramaze gushira uburyo butari buke mu gukinga ibiza n'isibe. Inkuru ya Adele Harerimana imenyereza hano kumbonesha kure y'igihugu. Urwo n'ururirimbo ruhayagiza ubumwe bwa Afrika rukaba rwariko rusamiranira mw'iyugururwa ry'icese y'inama igira 24 y'umugwi wa Afrika ujeje kugabanya ibiza n'isibe. Ikaba iyo nama yatunganijwe n'umugwi w'ubumwe bwa Afrika uri kumwe n'ibiro vy'akarere ka Afrika by'ishiramwe mpuzamakungu ONU bijeje kugabanya ibiza n'isibe hamwe n'ishiramwe CEEAC ishiramwe ry'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika yo hagati. Ikaba rero yaritabiriwe n'abasanzwe bahurikiye mu mashiramwe ajeje kugabanya ibiza n'isibe ya hano mu Burundi hamwe no mu bihugu bimwe bimwe bisanzwe biri mu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Intumbero yo nama ukaba kwarukurabira hamwe aho iterambere rigeze, kubandanya bashiramwe ingamba kugira ngo hashigwe mu bikorwa neza kandi habe n'ihinduka ryiza ry'umugambi wo kugabanya ingaruka z'ibiza. Akaba rero hitezwe ibikurikira nyuma y'iyo nama: isuzuma rikwiye kandi rihurikiwe ko ry'iterambere k'ivyashitswe ko mu mugambi wo kugabanya ingaruka z'ibiza muri Afrika, kumenya no guhitamwo ubufatanye ku rwego rw'uturere, guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu majepfo hamwe no gushigikira ubufatanye bw'ibihugu byo mu buraruko. Ibikorwa vyumvikanywe ko bigamije gukomeza ukuhuza ibikorwa, kongera ukuboneka bita visibilité mu rw'igifaransa no kongereza ingaruka nziza z'ubudandaji. Urupapuro rw'inzira rusozera umugambi hamwe n'inyerekezo n'uburyo bushoboka bw'ingamba zateguwe ku mugambi wosubirira wahahora. Uwaserukiye leta y'u Burundi rero muri iyo nama akaba yashikirije ko Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu vya Afrika yo hagati bitayengeshanije guhura n'ibiza n'isibe, arico gituma leta y'u Burundi ikora ibishoboka vyose kugira ngo ibikinge hakiri kare. Ngo mbere Burundi bukaba bwiteguriye kubandanya gukorana hafi n'umugwi w'ubumwe bwa Afrika CEEAC n'ishiramwe mpuzamakungu ONU n'abandi kugira ngo bashire mu ngiro umugambi wo kugwanya ibiza n'isibe mu bumwe bwa Afrika. Mumenya rero ko iyo nama izomara imisi ibiri. Nk'uko muvyumvise yari inkuru ya Elsiolo Kamukama. Muri uku kwa kane hagiye ngo kuba ihimirizwa ry'abenegihugu kugira ngo bimbe nyabarega mu ngo zose. Ivyo vyashikirijwe na Karinimba Rushimana, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, yabishikirije kuri wa kabiri muri komine Bubanza igihe ariko aratanguza icese ibikorwa byo gusanga ku kivi mu makomine gushika ku mitumba abajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Urugendo rwiwe rwakurikiranywe na Felicien Butoyi.
mu gutanguza ingendo zo kwishikira mu makomine agize igihugu mu ntumbero yo gusigurira icyo umwe wese ajejwe abarongoye igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu makomine gushika ku mitumba umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ari kumwe n'indongozi nkuru muri ubwo bushikiranganje yagiranye ikiyago n'abakorera muri ivyo bisata muri komine Bubanza intara ya Bujumbura muri ico kiyago Karinimba Rushimana yasavye abo bajejwe ivyo bisata kuraba ukuntu bariko baraterera mu gushikana igihugu kumbona kazoza y'iterambere ciyemeje yanabamenyesheje ko bakwiye kwama barangwa n'ibikorwa aho bari hose aca basaba kandi kuja guhimiriza bene gihugu guca imikobeko hamwe no kwitegurira kurima muci hakoresheje kuvomera hamwe rero n'ibindi. Karinimba Rushimana akaba yavuze kandi ko ukwezi kwa ndamukiza hagiye kuba amahimiriza ku bene gihugu kugira bijukire kwimbanya barega gutyo umwavu uvuyemwo usahirize. Turabona yuko turinda gukabura abene gihugu bacu kugira ngo babone yuko hambavu y'ifumbire y'ikizungu turinda kumva yuko igitegwa utagiteye mu myavu ibiri umwavu w'ikirundi ngo wongere ko ivyunyunyu bimwe ziza kongera kurya mwavu w'ikirundi bidakunda. Twabonye yuko ari ngombwa kandi byaramyeho hagiye haraho kudebukirwa nayo handiho harabaho ihimiriza ry'uko mu rugo rwose habaho guca nyabarega. Ubu rero twabonye yuko gikenewe cyane kugira ngo abene gihugu kuva muri ku kwezi kwa kane hagiye kumera nk'umwanya w'akaruhuko ko tubahamagarira guca nyabarega mu ngo zabo. Rero abahinga ko baradutegurira uburyo izo nyabarega zizocibwa hamaze gakoreshwa. Twabateguye rero yuko bagenda ko barabwira bene gihugu bitegurire ko urugo rwose rutegerezwa guca nyabarega muri ku kwezi kwa kane kwa gatanu. Rero nibaza ko bizofasha abarimyi cyane mu gihe bo vyumva yuko atamurima usubira gutegwamo ifumbire mvaruganda batacanze n'ifumbire ikirundi. Abo bajejwe ivyo bisata bakaba kandi basabwe guhinduka babera akarorero keza bene gihugu. Gutanga akarorero twirinde kuza guhimiriza bene gihugu ngo rima imirima ivomererwa muci twegenyere dutabikora kuko twavuze ngo tuza kwigisha ibyo tudakora tugomba guhinduka. Imbere rero yo mutaga wo kuri uyu wa kabiri ikiyago nk'ico kikaba caremeshejwe muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura no munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kikaba citabwe n'abarongoye ibisata by'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego komine gushika ku mitumba. Mu gisata c'imibano naho turamenyeshe ko imiryango 300 y'abayisilamu ari yaronkejwe agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa karongitswe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza umunsi mukuru wa Idil Fitr. Umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare Hassan Kibeya yari intumwa y'umukuru w'igihugu akaba yasabye abo bayisilamu kurushirizaho gushigikira ibikorwa by'iterambere. Ni nk'iradonasiene bukuru ko gakemanyi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarungikiye umuryango w'abayisilamu kari kagizwe n'ibifungurwa hari byo umuceri ibiharage ifu umunyu n'isukari kakaba kashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu Hassan Kibeya intumwa y'umukuru w'igihugu kashikirijwe rero mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza umunsi mukuru wa Idil Fitr urangiza ukwezi kwa Ramazani wabaye kuri uwa gatanu. Hassan Kibeya yarakengurutse ako gakemanyi acaha basaba gusengera igihugu no gushishikara gukora ibikorwa by'iterambere iteka n'akanyamuneza. Mu byo twashize imbere harimo gusengera igihugu cacu mu rugendo rwo gushika kumbona kazoza igihugu ariko kugira ngo bishoboke kandi bishobore kuja mu ngiro natwe duhurikiye mu muryango w'abisilamu twokura amaboko mu mpuzu tugakora tugashigikiza no masengesho ibikorwa by'iterambere. Nkaba rero mboneyeho akaryo ko gukenguruka nyakubahwa mufti kukungene yama adukebura twebwe abisilamu akongera akatuja imbere mu ntumbero yuko abisilamu baja ku murindi igihugu kiriko aho bukera yitwisanga ari twebwe dusigaye inyuma tukaba tugiye kongereza inguvu zacu turishirizeho mu gushigikira ibikorwa byo guteza imbere igihugu cacu. Uruhicegera ca mufti nawe nyene yarakengurukiye umukuru w'igihugu adahengeshanya kubitwararika. Turakengurutse cyane n'umuvyeyi yama yitwararitse bene gihugu twebwe abasilamu tubandanye dushigikira igihugu cacu ibijanye n'umutekano. Si nivyo gusa dusabira umuvyeyi wacu nyene cibero umukuru w'igihugu
kubona yarahawe amabanga yo kurongora Afrika si igikorwa coroshe kuri giseke ciza nukuri turakengurutse kandi Imana imutuzigamire Imana tuzigamire indongozi zacu kuva hejuru gushika hasi Imana tuzigamire Burundi n'abarundi Imana iduhe gushika kwiterambere. Abaronkejwe ako gakemanyi nabo nyene barashimiye umukuru w'igihugu. Akajambo noshikiriza nako gushima cyane kuri aka kaganuke umukuru w'igihugu yadushikirije. Imana imwongerereze imigisha n'amagara meza. Mu myaka yahera ntabyo twahora tubona mugabo avuga nti nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Imana imuhezagire imuje imbere aroranirwe mu mabanga yiwe afise yabaye kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi canke umuryango wa Afrika. Imiryango 300 akaba ariyo yaronkejwe ivyo bifungurwa. Arakoze Donatien. Isoko yo mwijabe bugiye kubandanya ikora n'imiburi buri gushika isaha 3 z'ijoro. Isanero wa komine Mukaza Rine Bigirimana yatanguje icese ico gikorwa cyo kubandanya bakora mu ijoro kuri uyu wa kabiri ku mugoroba. Akaba yahamagariye abanyesoko kubungabunga ayo matara. Ni nkuru ya Medison Atundimana. Nabo nyene ari ngaho mukuru w'isoko yofata ko kugira amashimwe Ivyo vyari ibirori vyo kugurura icese umugambi ufasha abadandaza badandariza mu isoko yo mwijabe kurangura imirimo yabo amasaha menshi ashoboka y'imiburiburi gushika isaha 3 z'ijoro. Ivyo navyo kugira ngo bikunde isoko yose yarongerejwe amatara yaka cyane kugira umuco yongere kurusha maze abadandaza bakore no mu ijoro atankomanzi. Musitanteri wa komine Mukaza yateye iteka ivyo birori akaba ari nawe yatanguje uwo mugambi yatembereye mu bibanza bitandukanye biri muri iryo soko kugira yirabire ko umugambi washizwe mu ngiro koko hari nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro ndetse n'ibibanza bitari bike byari bikicuguruye. Mu ijambo yashikirije musitanteri wa komine Mukaza yagize ati iri ni iteka ku mudandaza wese adandariza ngaha mu ijabe, iri ni iteka ku muntu wese asimira ngaha mu ijabe, duhamagarira n'abandi bo mu yandi masoko barabira karorero ku isoko ya Jabe. Ikintu cyo kubonesha ni ingendo idahagarara haba mu masoko haba mu makartie twama twabivuganye ko ku munsi kandi ntidusubira inyuma. Yaboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abagitembereza ibidanazwa mu ibarabara. Mpamagarira rero n'uwo wese asigaye adandariza mu ibarabara ahari hose by'ukuri namuteye akamo anyaragase anyaruke aha mu isoko ya Jabe turacafise ibibanza tuzobaha ibibanza baganda tubatekaniye. Ayubuye ntitugiye kugara imbere ya saa 3 harabona hari umutekano nta ngorane n'imwe kugira ngo na wa wundi avuye ku kazi ateze gato ashobore kuronka haca ahitano twakeneye. Kugira rero baboneshe iyo soko abadandaza nibo bashirishijemwo amatara maze komine nayo ibaterera ikontera. Musanteri yagendeye kandi n'ibindi bibanza byo budandarizo babandanya bacuruza inyuma ya 12 z'ijoro biri kwibarabara Boulevard Doripona. Tubi Bujumbura dukubitire mu ntara ya Gitega turamenyesha ko gwaruka ruhurikiye muri koperative de technologie isanzwe ikorera hari Gitega igakora ubushakashatsi mu guhingura ivyuma bakoresheje amabuye n'ubutare buri ku butaka bw'u Burundi. Bavuga ko bateye intambwe ishimishije mu bushakashatsi bwabo. Ejide Irakoze yabagendeye atubwira uko yasanze ubwo bushakashatsi bwifashe. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agendeye uruganda di technology ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ubwo ruganda ruriko rurakora ubushakashatsi kubijanye no guhingura ivyuma hakoreshejwe amabuye n'ubutare buri ku butaka bw'u Burundi. Ubwo ruganda kandi rukaba ruheruka kuba urwa mbere muri ryahiganwa Inkerebutsi Day ryatunganijwe n'umugambi Paeje ujejwe iterambere ry'ugwaruka no kwitunganiriza imigambi. Umuhuzabikorwa muri di technology Jean Bosco Ndayizeye avuga ko vyabateye intege mbere bituma baronka ubushobozi bwo gukora bagoronokewe ubushakashatsi bwabo no gushira mu ngiro intumbero bahawe n'umukuru w'igihugu igihe yabagendera. Ivyo byose
tubishitse ko kubera kajya gashimwe twarose gaca kadutuma turonka ingene indoto zimwe zimwe zahora zanka ko duzishikako dushobora kuzishikako. Ikindi mwabonye ngaha ko dufise boxe zibiri z'ubutare bwa fer, tugomba dusubire tuje mu ruganda mu bushakashatsi dukore urundi gumba gwisununuye kurusha iki cyari gihasanzwe. Gutyo biri mu ntumbero yo kwerekana ko vyose bishoboka, hama tuce twigira hamwe n'abandi bahinga arabo mu bushikiranganje ingene iki gisata cyo guhingura ubutare tukiduza ku yindi ntambwe. Ubwa mbere vyaratugora kuko urabona ko imashini dukora turazicapa, iyo tuzishapye biradusaba ko twemprima amaplan. Rero kenshi twagenda kuyemprimisha muri ville kuba ofisa ama imprimante, kandi ikindi hari amaketa mwamwe tuba twandikiye uca nkuriya ugaca usanga urinze kugenda kujemprimisha ahantu navyo urabona byashira mu fite ya information. Twaciye tutombuza turaronka ingene natwe dushobora kwigurira imprimante yacu n'amaordinateur y'amasekiteri amwamwe mu masekiteri dusanzwe dufise ngaha ba muri comptabilité, muri conception. Urumva ubu turiko turakora neza vraiment, kandi ndibaza ubwa mbere mu ruganda ntimwahasanga ama mashini menshi nkuko. Ariko ni kimwe navuga kubera tuba twikeka yuko iyo mashini zogugwa bivanye n'ingene tubona ziko ziragugwa ku isoko, ubu turaronka gatahe ko gushobora gukora zibiri canke zitatu ziguma ngaha kuburyo umuntu haje haba hasigaye ko imashini tuyisiga gusa agacatera yigira. Ubwo gwaruka ruhurikiye muri D-Technology rukaba rukora n'amamashini atandukanye akoreshwa mu guhingura umwimbu mu burimyi n'ibindi. Miliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi baronkejwe babaye abambere mu higanwa Inkerebutside, bakaba barayaguzemwo ibikoresho bitandukanye harimo n'amamashini nyabwonko. Abenegihugu bo muri zone ya Rukaramu na Gatumba baratewe impungenge n'ingene inzuzi za Mpanda na Rusizi zibavogera, bagasaba leta ko yobafasha mu gutunganya neza aho izo nzuzi zica kugira ngo ntizibandanye zibangamira ibyabo eka ndetse n'ubuzima bwabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Evrine Irakoze yimenyereza hano kumbonesha kure y'igihugu. Aho ni muri zone Rukaramu, komine Ntahangwa, kwibarabara rya 11 aho abene gihugu batewe impungenge n'uruzi Mpanda, gwataye inzira ubu iryo barabara n'imirima igwegereye bikaba bigeramiwe. Bizimana Anne Marie, umuhanuzi muri quartier Gakumbu, amenyesha ko ugo ruzi rumaze konona ibitari bike. Agasaba ko leta yobafasha kugira ngo ugo ruzi rusubire guca mu nzira gwahora rucamo. Ononeka ibarabara nk'una modoka na zimwe zirengana. Abantu bakunda kuhaca ariko una kintu kimwe kirarengana kubera uruzi rwa Mpanda gononye n'ibitegwa by'abantu byose byatwawe. Ibitegwa byari byegere ngaha byose byatwawe. Urana ko n'amazu arashikiriwe. Haturara twice ntiturara turyamye. Nego dusaba ko leta yodufasha uruzi Mpanda rugasubira aho gwahora ruca kugira turonke amahoro natwe tutaratwagwa nko mu Gatumba. Ahandi hageramiwe n'amazi ni muri zone Gatumba mu makati ya Rusizi, Mahotera, Murinzi, Cyuhiro na Muyange. Aho abene gihugu bakaba baratewe n'imyuzurira iva ku ruzi Rusizi. Nabo nyene bagasaba ko bo bubakira idigi kugira ngo ayo mazi ntazosubire kubatera. Turabaye cyane, turasinzikaye, ivyacu, amazu, imirima, indwara, tumerewe nabi kandi nabi cyane. Abarongozi b'igihugu badutabaye batuzibirire aho ruca turahazi dusabidigi. Mwomenya ko umwaka ugirindwi abene gihugu bo mu Gatumba batewe n'imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi, aho amazu atari make amaze gusenyuka, ivyatumye abatari bake bata izabo. Hano makuru tuyasozerere muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye n'amagara y'abantu twama tubashikiriza ku munsi wa gatatu, aho no munsi tugaruka ku bimenyetso bigaragara ku mugwayi w'indwara y'igituntu. Muganga Joseline Sanzerugeze akayashikirije mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara y'igituntu mu mukurikira. Ibimenyetso by'indwara y'igituntu idakunda kwinyegeza n'inkorora. Umuntu arakorora agashuha akabira ivyuya cyane ni bya vyuya bitandukanye n'ivyo umuntu avuye kugira ikarashishi, ni vyuya by'umuntu yarajyamye aruhutse agasanga aho yarajyamye hajovye. Ni indwara ica intege kandi ikabutuma umuntu atagira akayabagu
kandi n'indwara tuma umuntu yonda agatibiro akamo tutera bene gihugu nuko batorindira ivyo bimenyetso byose umuntu yumva kamubakiye mu mubiri niko yo kwitura muganga. Amakuru twateguye kubashikiriza agarukiye ngaha ndashimiye mwese mwayakurikiye mugira ibihe byiza mubanye no mu byanyu.